Ikaze nigwanye bakunzi ba televiziyo isanganiro muri ano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira abanyagihugu baba muri site ya Gisagara iri zone Matyazo muri commune mu bimbi ntara Bujumbura baratewe impungenge n'inzu babamwo ibitoboro nivyo biziranga bagatinya ko bazonyagirwa na rigimvura igiye gutasura naye biciro vy'imiti vyari yongereye mu gihugu cose ku rugero rwa 32 kwijana kuva mu mwaka wa 2023 bishikirizwa na muganga Alain Ndayikunda yakoze ikigwa mu runani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya Pamisabe ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikazi Tasiye kubaha ikaze murano makuru abashinga amateka bashikiriza amakenga kubijanye n'ibicukugwa ry'ubutare mu Burundi aho bamwe babona ko atakarusho ku gihugu ku mwimbu uva mu butare bwacukuwe kandi batamenya n'igitigiri c'amafaranga yinjiye mu kigega cy'igihugu abandi bashatse kumenya akarusho kubijanye n'itegeko rishasha rigenga ubutare ryagiyeho bimwe mu bibazo bashinga amateka babajije abashikiranganje babiri ujejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka hamwe n'uwikigega ca leta ku munsi wa gatatu mu nama shinga amateka Jean-Marie Mayonga yarabikurikiranye baravuga ko muri BRB higeze ko hariho Ringodor ariko no munsi atabibiki hari kuki batokongera kwegeranya ubundi butare kugira ngo iyo Ringodor yari isanzwe ari ntega bizoza ku gihugu cy'u Burundi yongera igarukanwe muri BRB ubwo niho hariho muri BRB umuntu yigaruriye ikoperative Nibibazo abashinga amateka bashikirije abashikiranganje babiri w'ikigega ca leta n'ubutare n'agataka barifuje kumenya imvo igiciro c'ubutare mu Burundi kiri hasi umuntu aravye mu bindi bihugu ko vyifashe abandi bagarutse ku kibazo co kumenya igituma iba inkuru y'igihugu BRB itamenyesha mu kigo OBR ubutare yashoye hanze ingorane zabonekanye mu cegeranyo ibijanye n'ibiciro by'ubutare ngahe wacu bikiri hasi amataxi atinjira nkuko bitekanijwe ndetse n'abakozi ba leta twokwita ijisho rya leta mu by'ubutare hagukora kugira ngo leta ironka kunguko bo bakora bishira mu mifuko yabo mbega by'ukuri murashobora kutwizeza ko ubutare bugiye kuba ishingiro ry'iterambere mu gihugu cyacu kubona rero BRB idashobora gutangaza ubutarishoye ngo OBR bimenye ahubwo je mbona ko ariko karyo bwa butare bavuga ko bwibwa ariko kajya ko kubushora bunyegejwe kuko sinumva ingene BRB OBR bijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori y'igihugu ishobora kunyegezwa igisata ca leta kinyegeza ikindi gisata ca leta mu byo kiba gijanye ku soko mpuzamakungu umushikiranganje wiga ca leta niyo nzima Audace yishuye ko kuba igiciro kiri hasi biva n'ingene amafaranga mva makungu avunjwa twisunze ibwizwa rishasha n'amategeko mperekeza ariko arakurikizwa n'ivyigwa yuko birakogwa n'ingingo zose ziko zirafatwa mu koko bashira abahinga bufasha kugira ngo ubutare bushobore kwimbwa neza kandi buhingurwe nibuce bushorwa hanze buri brut bukiri amabuye kugira ngo bwimbwe bushingurwe bugire valeur ajoutée hanyuma tubone umwimbo rero twobizeza yuko twokwizeza abarundi bose yuko vyukuri ubutare bushikira mu munsi leta ibushira imbere nk'ishingiro y'iterambere muri kazoza ka hafi iruhande y'ibindi bikorwa bindi ariko cyereka ubutare cyo tugifata nk'ishingiro by'ukuri byofasha gutora ibibazo bitari bike bijanye n'ubutunzi kubijanye nuko iba inkuru y'igihugu BRB itamenyesha ikigo OBR ubutare yashoye hanze yashikirije ko BRB yisunga amategeko yahahora kwifisa uburenganzira bwo kugura mu marundi inzahabu ikazishora hanze gutyo ikazana amafaranga mva makungu mutero BRB yaje mu gute BRB irafise ingingo mu itegeko rigenga yuko mu kazi kayo ko gutunganya nako ibijanye n'amafaranga ishobora kugura amabuye y'agaciro BRB yishoye ibishoye ubutare yaguze mu mafaranga yayo nayo nta call ni tax yariha hanyuma wisunze itegeko rya kera ntiyagira declaration usanga rero OBR nk'ijeje administration fiscale ntiyamenye ibyo BRB yashoye mugabo twisunze itegeko rishasha
igihe cyose BRB bizoshobora ubutare yaguze iteza kuzogira declaration nayo biri exonere zo turabona tuti twaragize exoneration ku butare bwashowe na BRB amatax ari kunganuko cyo tubibona muri za exoneration Sukura ko gisata gikurikirwa rero na presidence cyangwa itari mu bushikiranganje bw'igihe cya leta ni kubera ayo mategeko apanzuko. Abashinga amateka baragarutse ku kibazo kijanye n'ibinogo biba byasigaye hejuru ahimbwa ubutare aho ngo bishobora gutera amasanganya uwo bibazwa Mushiranganje Ibrahim Wizeye yishuye ko ishira hamwe riba givye ubwo butare aryo tegezwa gutunganya neza ico kibanza nkuko cahasanze ataruko ingaruka zose zigaruka kw'iryo shira hamwe ryahimvye ubutare. Kubijanye no kwerekana ayo mafaranga umushikiranganje Ibrahim Wizeye yishuye ko atamafaranga bari kwerekana mu gihe hari hahagaritswe ibikorwa by'amashira hamwe yimbubutare kubijanye ni banki nkuru BRB yishuye ko iguze inzahabu itatidandaza hariko idishora hanze kugira ngo izivunjemwo amafaranga y'agaciro tumukurikire. Bungira ko babonye ko tubakurangiye bakoresha ubundi buhinga tuzofashanya nabe niyo badufasha batubwize ukuri dufashanya aho twe tudashika nivyakunda ko dushikayo ico gihe tuzoshikaho dushiye abakozi bashikeyo bikunze hama dukora umwimbu nora twese ariko raporo journalier vraiment twaragerageje mu nzahabu turashira ko turagira gute tubwire n'abahinga yaca declara yaronse bati yaronse nk'ingama jana 2 ngo 30 ndazijane ngo BRB ngo yampambariye ngo yambwiye yuko zidashikijana ntiyakira 30 o juste yarose 30 oce umvugabo haba injyane ngo natubwire aho yazishoye bagakura namwe bagacabagira president uwundi twofashanye tukaraba ko urumva ko ni raporo ko irakeneye ko dukurikirana cyane tugeze twaraba wo tuzobona ko atinje kuri akatumwanya basi nahagarike yikorera yindi mirimo none imagine umuntu qui exploite pendant 6 mois haja ariko arimbira araginyama ugasanga impene iramanitse abakobwa beza niyo bari yabivuze hariya umwubaho aho hanyene hari ubutari none hari amafaranga au finish akazakubwira ati meza 3 ngo jewe ngo ndekara igarama ijana wijana ameza 6 warari inyama ibiti by'inyama haja uratembera muri ahandi nikibazo tuvugisha ukuri ubu bwango tuzobona ko ari bakora muri iyo nzira tuzomuhagarika agenda rime natumwanya adandaze yorore hamubishoboye atuzanira umwimbu nazi cyende gute mbega kubera ikibubahwa kwitegeko ritubwira yuko tudashobora kuja gukora muri iyo tubijeje cyangwa imwebwe cyangwa abandi tukemera tukaza gukora ubuzi nibaza ko uwo muntu yemeye kuja hajya nuko abona akabi nakazana tukagabura. Mu gisata c'amagara y'abantu naho nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru k'ibiciro by'imiti vyiyongereye mu gihugu cose ku rugero rwa 32% kwijana kuva mu mwaka wa 2023 bishikizwa na muganga Alanda Ikunda yakoze icigwa mu runani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya Kamisabe uwo muhinga avuga ko kwikika mukiza ari kimwe mu biriko bituma imiti izimba ku butaka bw'u Burundi mu ruganda rwo kuri uyu wa kane rwo kurabira hamwe ibyavuye muri ico cigwa basabye leta gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ubuvuzi n'urudandazwa rw'imiti bikurikizwe n'inkuru turaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Muri ico cigwa c'urunani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya mu Burundi Pamusabe muganga Alenda Ikunda yakoze ico cigwa avuga ko yasanze ku rubuga abagwayi bahurikiye muri ayo mashirahamwe batagirewe bacira nayo bamira. Ikintu nyamukuru twatoye muri kino cigwa nuko twasanze imiti myinshi muri ya miti idahara mu mavuriro ya leta cyangwa mu mavuriro ayariyo yose usanga iyo miti rimwe na rimwe idahari. Kuburyo twasanze ico bita todo disponibilité yo miti ingana na 79% donc en moyenne. Ikigira kabiri twatoye muri kino cigwa twatoye yuko imiti ndetse byo basanzwe bafasha abagwayi bitura amavuriro biri ku biciro biduze na cyane cyane mbere ugasanga rimwe na rimwe bya biciro bamanika bitandukanye
n'ivyo bashize mu facture. Mu mvo zituma ibiciro vy'imiti vyiyongera co kimwe no kuvugwa na cane cane mu mavuriro yo mu bitaro vy'abigenga harimwo kwikika mu kiza nk'uko muganga Ndayikunda abandanya bivuga. Speculation ziraboneka, hariho n'abandi baca bagerageza kwikika mu kiza, ugaca usanga nk'ubu ndaguhe nk'akarorero, umuti wabuze barazi neza ko muri ako karere nk'umuti wabuze, agaca yumva ni waba usigaranye wenyene, agaca ashaka gushirako inyungu y'umurengera kubera azi neza yuko ari we wenyene awufise. Urongoye urunani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya mu Burundi PAMISABE avuga ko bibabaje kubona abanywanyi bayo mashirahamwe batoronka imiti n'ubuvuzi bifuza. Edouard Nkurunziza arongoye urwo runani agasaba leta kubahiriza amategeko agenga ico gisata. Twosaba yuko muri leta cane cane mu gisata kiraba ivy'imiti boraba ukuntu batunganya neza ivy'ibiciro vy'imiti kugira ngo ntibibi ibiciro umwe wese yishirako uko yishaki, kuko twabonye ko hari ahantu hamwe usanga ibiciro biri hejuru. Ngaha bavuze nk'Ingozi hari ruguru, baravuga muri sud barahavuga, hagati ugasanga ibiciro ari bike, kandi mu bisanzwe imiti yinjira mu Burundi izana na hamwe. Nivyumvikane rero ukuntu aha na hariya imiti yozimba ahandi kazimbuka. Ivyo vyose ni ibintu rero dusaba yuko muri leta bojako, kandi turashima n'intambwe bigeze ko. Turabona yuko muri leta bahagurukiye gutunganya neza ikibazo c'imiti. Turabona yuko bahagurukiye gukurikirana cyane uko amavuriro akora, bisigura yuko n'iki kibazo c'ibiciro by'imiti bazogishikako, kandi twasaba yuko bobinyarutsa kugira ngo tuzoshike no ku mahangiro yose igihugu cihaye, na cane cane ihangiro ryo gushika yuko umuntu wese ashikira ubuvuzi bwiza bitamugoye bitamuzimvye. Abarundi ngo ntibari bakwiye kubura imiti kandi iri mu bintu vyankenerwa. Ibanki nkuru y'igihugu itegekaniriza amafaranga y'agaciro mva makungu nk'uko abari mu mashirahamwe ahurikiye mu runani rwo kuvuzanya PAMISABE babivuga. Abanyagihugu baba muri site ya Gisagara iri muri zone Batyazo muri komine Mubimbi ntara ya Bujumbura baratewe impungenge n'inzu babamwo. Ibitoboro nivyo biziranga bagatinya kuzonyagirwa na rijya imvura igiye gutasura. Basaba leta kubakira inzu zikomeye kuko izo babamwo zitifashe neza. Kuri ivyo Muzinga Abdul Karimu arongoye iyo site amenyesha ko ivyo kubakira inzu ko bitoshoboka kuko leta itegekanya kubimurira mu ntara ya Cibitoke. Jama Hibanenge Ndakumana yahishikiye. Abo banyagihugu bimuriwe muri yo site ya Gisagara iri ku birometero 12 uvuye ku ibarabara rya Bujumbura Bubanza ukadugana impande y'uruzi Muzinda aho bita ku Muyange. Bamenyesha ko babayeho nabi muri yo site kuko imvura iguye amazi aca basanga aho baryama kubera amahema babamwo yatanguye gutobagurika. Ahantu tubaye imvura yiguye amahema yacu dufise arava, kandi arako ari ahantu hatemba amazi araba menshi, ugasanga amazi aciye mu ihema ahitanye mu yindi, usanga ibintu biba biri mu nzu bigize ikibazo. Bona umuyaga ko ari mwinshi ugasanga amahema yatabaguritse. Leta yagerageje bishoboka byose aturosa amazu y'ibanze ayo yamubona amahema, ariko kubera izuba ryatsi ari ryinshi muri ino ciriheze amwe rashoye gutabagurika yani nayo arapfa. N'amazi y'umuvo uri impande y'iyo site arabashwaramo iyo mvura iguye, bakagira amakenga ko batagiye koroherwa mu gihe imvura yimirije gutasura. Ko ngaha imvura iguye hamaze kugwa imvura kabiri, iyo mvura aragombye kudukukumura hariya mu mwonga, umuvo uva hariya ucukukumura nyene mu mazu hose akadengera, agaca asatura ututusozi ubona turi ngaha bagiye bagira. Bikana yuko twe turafise ubwoba ko bishoboka yuko imvura imaze gutasura gose ubu busozi buzobomoka tukahava mbere badutorera hariya mu mwonga. Nukuri inzu turaramo zitanga amahema atanguye kutuvira, iyi mvura ikagwa kandi nukuri bazodutora turi biziga twaporomotse
kuko n'ahantu tubona tudashoboye. Abo banyagihugu bimuriwe muri yo site ya Gisagara muri zone ya Matyazo basaba leta n'abagira neza ko bo barosa yandi mahema akomeye canke babubakire inzu zikomeye. Ico dusaba leta y'u Burundi n'ukuri nkuko twitwararitse ikadukura hariya ayi yo twatwariwe n'amazi mu Gatumba nubundi yari kwiye gutwitwararika resha ingufu zari zose nk'izakoresheje idukura mu Gatumba ikaraba ukuntu dukura ahantu. Gusaba rero nk'abagira neza canke leta ko kuge kandi katugarukirako mu kuturonsa ani mahema kurenza hejuru kuko hari abantu bamwe amahema yamaze gutabagurika bisaba. Kuri ivyo Abdul Karim Muzinga arongo iyo site amenyesha ko ivyo kububakira izindi nzu ko bitashoboka kuko leta y'u Burundi itegekanya kwimurira iyo site mu ntara ya Cibitoke. Aho amahema menshi arava kuko urabona aya mahema narindi zuba ryari haraciye umuyaga ubu benshi bari hanze bararahanze kuko leta yari yatwemereye kutwubakira inzu zimeze neza zishemeye ariko bivanye n'imigambi ya leta yo kutwimurira mu Cibitoke urumva ntiho kubaka ngaha kandi bemirije mu minsi iri imbere turamenya umunsi ariko uyu mugambi urahari urumva nitwosaba ko atwubakira amazu ariko twosaba ko badusanura inzu nyene mu kurindira ko batwimurira mu Cibitoke. Iyo site ya Gisagara ikaba irimo imiryango 1026 igizwe n'abantu 6388 bimuriwe muri ico kibanza inyuma yo gutegwa n'amazi aho baba muri zone ya Gatumba. Harakoze mgenzi wacu Jamahivi yanenge ndakumana ningaharira makuru twe twategura cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mweko marakurikira mugira ibihe byiza.